naho abantu bakunze kumvuga cyane ngo ntushaka kuba warakiriye agakiza gifise imishatsi nk'iyi. Ico kibazo je nibaza yuko bogihebera uhoraho wenyene cyane gose. Kibazo nibaza yuko bogihebera Imana. Kujya batambwiye ngo mpebe itabi, ngo mpebe inzoga, niko nibindi ataho bimbarira. Imana yonyene ibikenewe ibibibona, kandi tijo Imana iravuga. Amen cyane gose. Imana iravuga. Nuko benshi batayumviriza. Jewe rero ico Imana izovuga nico nyene nzokurikiza ijambo ryayo, kubera sinzoyigarariza kubera yamaze kumpamagara. Ugenda umuntu w'Imana no yuko atagikorwa cayo nzoreka gukora cyangwa izontera isoni kuvuga cyangwa gukora kiranazira. Jewe kuba narabatoye abo dusengana, Imana ihabwe icubahiro. Amen. Jewe mbere mva mu Bukenza gusenga ngayi Bujumbura. Nukuri. Yego, kubera aho Imana yanyuriyanse kuri uwo yegirize sengeramo. Nukuri ijambo ryarankijije. Nukuri. Yego, gushika n'ubu ndumva yuko umengo iryo jambo riguma muri jewe. Yego, hama bitarashika niraza ko bizoshika ejo cyane, no mu kanya birashaka gushika. Ibijanye n'iyuko ukuntu meze n'imishatsi, nibaza yuko abantu batobikurikirana, ahubwo abantu bobandanya bampa ijambo ry'Imana, bobandanya bampa inguvu mu by'Imana, kugira ngo Imana yonyene yifatire umwanya, Imana yonyene yikorere muri jewe.